bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana reka dusome mu bacamanza igice ca 14 umurongo wa 14 biroshe kuvyibuka abacamanza 14 umurongo wa 14 mugo ndabifuriza gusoma iki gisomwa cyose kugira ngo mutahure ingene vyagenze arababwira ati mu muryi havuyemo ivyo kurya mu munyenkomezi havuyemo ibisosa bamara iminsi 3 bananiwe kugisobanura mukundwa iki cari gisokozo ca Samsoni bivuye kuvyo Imana yari yamukoreye yaciye ahantu ahura n'intambwe igomba kumutabagura arayitabagura nk'utabagura umwagazi w'impene abifashijwe na mpwemu yera ivyo hari abantu badatahura ivyo bacamo badatahura ivyo Imana bategure kubakorera no kubakoresha reka nawewe iki gisokozo gihinduka intahe kuri aba Filistia caba igisokozo kibananira mbere bashika naho babarira muka Samsoni bati turaguturira we n'inzu yaso kuko mugomba kutunyaga ivyacu ariko munywa bimenya ntiyabakinyazwe ni watahura ivyo Imana igucisha mu ni watahura ukabona ivyo mpembo yariko arakora uzonesha ibi nawe biguhindukira intahe kubera iki ibi ndabikubarira kuko wewe warigeze guca muri ibi kandi hari uri ko arabicamo nawe ushaka kuri kurabicamo ikigira gatatu nuko mpemu yera twahawe yiteguye kudufasha mu ntege nke zacu aragufasha kugira ngo ivyari kugutabagura ivyari kuguhindura ivyo kurya biguhindukira ivyo kurya ivyari kugutabagura bitabagure ivyari kukugora ubineshe ariko si ivyo gusa ni wasubiza amaso inyuma nkuko Samsoni ngo yasubiye guca ngaho aho hantu nyene gura muri ca gikankara c'intambwe yari yatabaguye asangamo ubuki asanga inzuki zararitse y'ubuki reka ndakore subiza amaso inyuma urabe uzosanga hari ibisosa mu vyo waciyemo aho kwihebura aho kuguhahamuka aho gutinya aho kubaho n'ubwoba wame witegura ngo no muri ibi haravamwe ivyo kurya haravamwe intahe haravamwe ibisosa Imana ibahezagire ndasubiye ndakore ngo mu muryi havuyemo ivyo kurya mu munyenkomezi havuyemo ibisosa ibi ntahe yawe ntigisubire kukubera amayobera Imana ibahezagire cyane murakoze kudutega yombi.